Bakunzi ba JCTV muherereye ku mpande zine z'isi turabaramukije. Ubu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru yaranze indwi irangiye. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yaraye afashe rutema ikirere yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika harejo kuw'Imana. Ugo rugendo rukaba ruri mu ntumbero yo kwitabira ibikorwa vy'inama nshingamateka y'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yaragiranye inama n'abayobozi bakuru b'amashirahamwe yegukira leta n'ayandi leta isanze ifisemo imitahe kugira ngo bavugane kubijanye n'uburyo ayo mashirahamwe arihana na leta. Kakaba kabaye akajya ko kurabira hamwe igituma amashirahamwe amwamwe ataco ashikana muri leta. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yaragiranye inama n'abayobozi bakuru b'amashirahamwe yegukira leta n'ayandi isanzwe ifisemo imitahe kugira bavugane kubijanye n'uburyo ayo mashirahamwe arihana na leta. Kari nakaryo ko kwihweza igituma amashirahamwe amwamwe ataco ashikana muri leta. Mu mashirahamwe yahawe ijambo harimwo Onatere, aho umuyobozi wayo yerekanye ko igituma idatera imbere ari uko igikoresha abakozi ba kera kandi bahembwa amafaranga menshi gusumbya ayo binjiza. Ikindi ko hari amadeni leta itarabasubiza kandi ikaba ikoresha abakozi batize kaminuza, ni kuvuga bazobereye muri uwo mwuga. Ibibazo nk'ivyo nivyo n'uburongoye Sokabu Ndagijimana Charles yashikirije. Umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni amenyesha ko ikikiri intango kigira n'iherezo. Yabivuze mu gukebura abaconona amatungo ya leta bibaza ko ari ivya leta. Asaba kandi ko amashirahamwe yose akwiye kugira isuzuma kugira amenye uko ahagaze, ashiraho kandi n'integuro yo guteza imbere ishirahamwe. Nta kintu kibaho kitagira iherezo, n'isi turiko izogira iherezo. Iyo nyifato rero yabe abakozi ba leta canke iyo nyifato yabe abarongoye ayo mashirahamwe canke abayakoreramo yukumva yuko ibya leta gusesagura gusa muri leta irahagarizwa. Ufise amatwi yumve amenye yuko nimba kera byarabaye ikabana imyaka itari mike hariho umunsi n'umwaka Imana yarebye bizongera abantu bumve ko bagwirizwa guhinduka. Ntibazotanga kuvuga ngo isi n'ikintu biratwubakiye ko nk'uko umengo ntibaburiwe. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko ishirahamwe iryo ari ryo ryose rikore isuzuma officiel, rikore isuzuma kugira ngo rimenye ingene rihagaze, rishireho integuro yo kuzamura ishirahamwe canke kuriteza imbere. Hari agakeneye kuzamurwa kubera ahagaze neza, mugabo avance par aucune. Dafashijwe kugira ngo vaho utera intambwe nta bisivya asubira. Iyo plan de redressement rero canke kwiteza imbere ni ikijya muri ibi bikurikira. Kimwe nuko hajyaho le principe d'évaluation des performances basées sur les résultats. Abakozi bose umwe wese kuva ko hejuru gushaka kuhasa akaba afise agakontra kiwe agendana k'imirimo ajejwe n'icyabwirizwa gushikako. Harimo kandi gukurikiza amategeko ajanye n'akazi, amategeko agenga ishirahamwe, amategeko agenga igihugu n'ibindi. Hakaba no gukurikiza ingingo n'intumbero zirazaha. Uruhombo rutewe ubwoba niko gwibonekeza mu ishirahamwe ko risanzwe ryitaho rikongera rigahingura ipampa. Ibi bikaba biruko mu kirengo kirenga imyaka 10.
nk'uko vyamenyeshejwe na Majambere Gustave umuyobozi mukuru wa Kojeko mu kiganiro yahabanditse n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 17 Nyakanga umwaka wa 2021 amadeni iri shirahamwe rifitiye leta ararenza urugero. Iri shirahamwe rikaba risa n'iriko rirahomba kagirire nubwo umuyobozi mukuru wa Kojeko amenyesha ko rishobora kwivyukiranya. Nubwo biruko umwaka uheze wo kurima w'2020 ushira uw'2021 umwimbu wagenze neza nubwo urugero rwari rwitezwe rutashitsweko. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Kojeko akaba amenyesha ko hamaze kujaho intunganyo kugira leta yemerere abanyamitahe bigenga kuzana imitahe yabo muri Kojeko maze umwimbu wiyongere. Ariko nk'uko bamwe murinda kuba mubizi ishirahamwe Kojeko rimaze imyaka myinshi cyane mu bibazo novuga by'ubutunzi. Ivyo bibazo navyo bikaba bidatuma Kojeko ishobora kurangura imirimo yashinzwe neza. N'ivyo bibazo kubabarira yuko hari imyaka irenga 10 iri ku rugero n'ubwo rw'amadeni ico twokwita taux d'endettement niniya cyane. Ivyo rero bikaba intambamyi mu bikorwa, ariko kugira tubandanye turima ipampa nyakubahwa umushikiranganji uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yarashizeho umugwi ufasha Kojeko mu byo kurondera uburyo bw'amahera kugira dushobore kubandanya ibikorwa. Uwo mugwi ugaca unafasha minagurwa ryimbitse novuga ryimbitse rya Kojeko mu ntumbero yo kuronderera umuti urama ivyo bibazo twavuze by'ubutunzi. Harabaye ibibazo nk'ukura amatongo yo kwagura indimiro. Harabaye hamwe mu masegite amwe dukorera aho dusanga nk'abafundi batavifashe neza muri mu gukurikirana abarimyi. Harabaye ibyo kubura ifumbire yo gukoresha yo gufumbira indimiro. Harabaye ibyo kubura hakiri kare imiti. Ariko rero muri ubwo buryo bwose leta yarahisemwo byo kuzana kuraba abozana imitahe kugira bashyire hamwe. Ni ukuvuga leta igire imitahe nabo bandi bagire imitahe. Ico twise muri memorandum yateguwe ico twaciye twita une société mixte, une mise en commun des actions. Ivyo vyemejwe mu nama shikiranganji yabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020. Ni ukuvuga rero guhera icyo gihe turi muri iyo processus de restructuration aho hariho ibikorwa bitari bike bimaze gukorwa. Aha twovuga nk'iyo memorandum ariko ndavuga yateguwe hanyuma iremegwa biciye muri iyo nama y'abashikiranganji yo kuwa 9 Kigarama 2020. Hariho n'amasezerano yo kuronsa uburyo ibikorwa by'igenzura by'ubutunzi bwa Kojeko. Hanyuma hariho n'ivyo cagura abishoboye bashobora gukora igenzurwa ry'ubutunzi kubera Kojeko itoza gucanga imitahe n'abandi nayo ubutunzi bwayo butabanje kwigwa, kuko twavuze naho umutahe waheze ubwo sibwo ubutunzi gusa aba hariho ubundi butunzi. Bikaba ngombwa yuko nabwo bubanza kwigwa kugira leta ibone ico izoshora muri ubwo gushira hamwe iyo mitahe.
Kwigenekerezo rya 16 Nyakanga niho umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yagendera amashirahamwe atandukanye nk'iraro rya kijambere riri mu Rukoko. Ibi akaba yabikoze mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wa leta wo gukurikiranira hagufi no guherekeza abagwiza tunga n'abandi bafise ubuhinga n'ubumenyi bishobora guteza imbere igihugu. N'umunyene mugenzi wacu Nunzubume Godefroid yari yahashitse. Kuri uyu wa 16 Nyakanga umwaka wa 2021 umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yagendeye amashirahamwe atatu, iraro ry'inka rya kijambere riri mu Rukoko, ishiramwe Wood Perfect riri mu Ngagara hamwe n'ishiramwe Betagaze riri muri Asiatique. Ugo rugendo yarugize mu ntumbere yo kuraba abo bagwiza tunga kugira abatere intege na rijya biri no mu mugambi wa leta wo gukurikiranira hagufi, ugufata mu mugongo no guherekeza abagwiza tunga n'abandi bafise ubuhinga n'ubumenyi bashobora guteza imbere igihugu. Bari twazindutse tugendera abagwiza tunga b'abarundi ngabo bafise impano zitandukanye n'abagwiza tunga bakorera mu Burundi nabo ni bafise impano zitandukanye. Bagiye kugendera umworozi wa kijambere yari yarigeze kugenderwa na bamwe mu bagize leta y'u Burundi agitangura, twari twashatse kwishikiraho kugira ngo turabe ahagejeje kubona umugambi mwiza kugira ngo ubworozi bushobore gutera iyindi ntambwe. Babonye kandi yuko ariko aragura akarere yongera azana n'ubuhinga bwa none, haba bijanye no gutegura ibivuye mata y'inka n'ibindi barugira ngo rero dusubire dutera intege kandi dusubire kandi dushimangire ya leta yuko yeza igakurikiranira hagufi igafata mu mugongo ikongera igaherekeza abagwiza tunga n'abandi bafise ubuhinga n'ubumenyi buhambaye bushobora guteza imbere. Twagendeye kandi Burundi bafise ubwenge buhanitse mu bijanye no gutegura kubaka inzu mu buryo bwa kijambere kandi mu buryo bubangutse. Twari twamubonye igihe haba ihagishwa ibikorewe mu Burundi barabara yo kwikukira imbere ya stade Intwari, ariko twari twamwemereye ko tuzoja kumuraba kugira ngo turabe koko ibyakora ko twabonye ko ari izindi minyanyuro nshasha yazanye mu buhinga bwo kubaka. Twasanze rero abifitiye ubuhinga, abifitiye ubumenyi kandi abifisemo n'ishaka n'impano. Twabonye yuko ashobora gufasha abakeneye kubaka kugira ngo bifate umwanya muto byongere bigabanure n'uburyo bari basanzwe bakoresha. Nawe nyene bamukeje kongera kandi turasaba n'ababijejwe ubushikiranganje butandukanye ko iza bagakora kugira ngo ubuhinga bushobore gushimangirwa, bahave basubira inyuma kubera byabagoreye mu nzira na cyane mu ntango, ahubwo bashobore gutera imbere kugira ngo uzohere dukorwa kwa no mu gihugu cyacu cy'u Burundi bongere bunikogwe ko ndetse no hanze y'igihugu, ko muri kano karere nibo bafise ubwo buhinga tubona buhambaye bushobora gukoreshwa mu bindi bihugu. Ubu naho turi hano kugira ngo dusubire kandi dutere intege ubundi bizatunga kandi afise nawe nyene ivyiyumviro bishasha byo kugira ngo ashobore gukora gaze yo gutekesha tutiriwe turasubira kuja turayigurira hanze, akayikorera hano nyene akayihingurira hano nyene akongera akayikwiragiza ku bakeneye kuyikoresha. Turamukeza kandi turamutera intege kuko biragaragara yuko ari yindi ntambwe gushigikira umugambi wa leta wo gukingira ibidukikije, aho hahora hakora uburyo butandukanye uvuye mu biti bwo gushobora gukinjika. Biragaragara yuko abantu bijukiye ubu buryo bwo gukoresha gaze ikorewe hano kandi zihuse, bizoheza bigafasha kugira ngo dushobore gukingira ibidukikije, twongere tunoroherwe muri ico gikorwa cyo gukinjika, ko hageze ko umuntu aja guteka abanza kwegegeza inkwi ahuha canke
ace mushimbagura nk'uko tubimenyereye, biratandukanye n'uko afyonda ku buto gazi kaza agakinjika neza mw'isuku ritomoye akongera akanyagusa inyuma ciwe. Amajambo make rero tugira tuti muri ya ntumbero ya leta yo gushigikira abarundi bafise impano zitandukanye zo gushobora no kuzana ibyo tutari tumenyereye kandi bitari bisanzwe bikorwa, tuzoheza tubandanye tubashigikira kandi tukaba tuboneyeho n'akaryo gusaba ubushikiranganji butandukanye busanzwe bukorera muri ivyo bisata ko bwoheza bugakorana n'aba barundi n'aba barwizatunga batandukanye bafise iyo migambi kugira ngo babafashe kwiteza imbere, kuyikwiragiza kugira ngo abarundi boroherwe kugira ngo bashobore kuyironka muri leta no tuzobandanya tubakurikirana dusubire kubakeza ubwenge. Kurangiza tubamenyesha ko kuri Betagaze kare n'akaryo ko kugurura ku mugaragaro iryo shirahamwe. Igenekerezo rya 17 Nyakanga niho inama nshingamateka y'u Burundi yakorana kugira ngo yemeze integuro y'ibwirizwa ritunganya igisata c'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Kurikirana Godefroid Nunzumwe yari yahashitse. Kuwa 17 Nyakanga umwaka wa 2021 inama nshingamateka yaremeje integuro y'ibwirizwa inomero 1 ritunganya igisata c'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iri bwirizwa rifise intumbero yo gushinga amategeko agenga ingene igisata c'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu gitunganije n'ingene gikora mu vyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no mu vyerekeye uguharanira inyungu z'igihugu. Rifise kandi intumbero yo kugenga ingene hashigwaho hahindurwa n'ingene hahagarikwa amategeko agenga abakozi bo mu gisata c'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe n'amategeko abagenga mu gihe bariko bararangura amabanga yo guserukira igihugu mu mahanga amara igihe kirekire. Umutumire adasanzwe akaba yari Ambasaderi Albert Shingiro. Mu bibazo yashoboye kwishura byabajijwe n'abashingamateka, yarishuye ku kibazo kivuga ibijanye n'abakozi bo muri ubwo bushikiranganji aho bamwe atabuhinga baba bafise gutyo bigatosekaza imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Yishuye avuga ko hagiye gushigwaho igisata cyo kwimenyereza kugwaruka kugira ruduge ruzi uko ico gisata kimeze. Tumukurikirane. Ekeye guhakazi recruitment, guhakazi abakiri bato bagitangura bagaca baduga buke mu mwuga bagenda bariga. Ugishika mu bushikiranganje je ndibuka ngishika bwa mbere barambwiye ati tegure note verbale. Cyarambye ati none note verbale itegura gute canke ikintu umuntu avuga n'umuntu. Ku vy'ukuri umuntu atevoriwe mu bushikiranganje bagenda bona kuva ku ntango agenda duga amagarade rimwe na rimwe iyo abaye bakamuha amabanga akaja ku mabanga yo hejuru. Ambasaderi atagiye rimwe na rimwe yigene bandika note verbale, ingene bandika makete, ingene bitwara bahuye n'abandi bantu mu bindi bihugu. Ivyo byose bashaka gutera ingorane. Tukibaza rero yuko dushoboye abajene binjira mu bushikiranganje tukagenda tubabona ingene bevoliwa. Twibaza yuko mu myaka 15-20 tuzoba dufise abadiplomate ku vy'ukuri bafise ubukerebutsi n'ibicocoro bagenda guserukira Burundi n'ibindi bihugu bigaca bitwubaha. Nayo kuvyerekeye abakenyezi barondera akazi mu bihugu vy'abarabo kubera bakunda guhura n'ingorane ngo hagiye kuba kuvugana hagati y'igihugu c'u Burundi n'ivyo bihugu bajamwo kugira ngo bazojeyo bazi iyo bagiye kugira n'agateka kabo gakingigwe. Mu makoro tugiye gusinyana n'ivyo bihugu tuzobishiraho byose ku buryo no jeune fille baja kurondera ubuzima bagenda bari protéger sur le plan légal. Mwana shaka bagashaka gutanga amataxi mu gihugu mugabagenda bizwi bice amakoro de coopération. Mu kwezi kuza zotangura kuja muri ivyo bihugu iyo dutangure kuvugana bijanye nayo makoro de coopération mu byo twokwita la mobilité de la main d'œuvre. Nayo kuvyerekeye itongo Uburundi bufise mu gihugu kibanyi ca Kongo ryoba ryaribwe, umushikiranganje yaratanze ikiringo ntarengwa no kuvuga kugera ku igenekerezo rya 31 Kigarama, akamenyesha ko ico kiringo cogera basubije mu minwe y'u Burundi iryo tongo ngo batubahirije ayo masezerano
bazopima ku matongo ico gihugu gifise mu Burundi maze bakureko iringana naryo. Subire mu mukurikirane. Itongo ryoba ryaribwe mu gihugu kibanyi ca RDC nomubwira yuko je ngishika mu bushikiranganje nasanze ico kibazo kihari. Ico kibazo cy'iryo tongo ryibwe Kinshasa ni itongo ryiza cyane 64A riri muri quartier no kwita ingana na quartier Kiriri. Murumva rero ko ari parcelle nini cyane. Amare intwaro zagiye zirarengana muri kijya gihugu twaragerageje turaca muri diplomasi uburyo bwose kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Rero maze gushika mu shiranganje nace nandikira ico gihugu mvuga yuko hari mu kwezi kwa kane mvuga yuko ndabahaye amezi 8 gushika 31 December batadusubije ico kibanza ciza kiri muri quartier Bitagombe quartier présidentielle muko nabo bari Kiriri ko natwe duca dufata l'équivalent aho Kiribanza ifise nziza nyinshi dufate l'équivalent ntituzorenza tuzofata l'équivalent iyo reciprocité. Ubu rero maze kubona iyo ultimatum barashoboye gushiraho umugwi au plus haut niveau w'igico kibazo baratwemera yuko imbere yuko iyo tariki ishika ico kibazo bazogitorera umuti kandi nkuko maze imisi muyikurikirana imigenderanire y'u Burundi na RDC ikigenda neza cyane kuva au plus haut niveau no gushika ku rwego rw'abashikiranganje imigenderanire ko iranagurwa kandi imeze neza cyane rwose tukibaza ko ico kibazo kizova mu nzira. Tworangiza tubamenyesha ko iri bwirizwa ryemejwe n'abashinga amateka bari bitavye 100%. Ni no kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Amakuru makuru yari yaranze indwi irangiye. Tubibutsa ko mushobora gukurikirana imbonesha kure JCTV ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Facebook, kuri Twitter, Instagram ndetse no kuri YouTube. Wandika akajambo JCTV. Mugire ibihe byiza turabashimiye.